twebwe iminsi yose twaba dufata yuko ikintu cyose n'igihe cyacu burya ikisi gihe cyiza ko umuntu yokora icyo gikorwa igihe abantu bari mu mugambi bavuga ati basize yabasigiye bo ari bo bariko barajyana bo ari bo bariko barahemuka nukuri sigihe cyiza cyo gutuma ngo umuntu aze kurondera ibisigi byiwe abo bantu baba bariko barabikora ndazi nta muryango wiwe baba bariko baraca kuko naje babanze kunca kuko naje ni umuryango wiwe kumbura ivyo bintu mba ndabizi ivyo bintu rero bavyari ibintu bifise narabonye barigeze kunyereka nikete bandikiye umukuru w'igihugu yuko bashaka ko boja kurondera ibisigi nivyo abantu turakunda kwiruka turondera ko vyoshoboka yuko imva yiwe ni kuvuga ibisigi byiwe bishobora kugaruka nka mu Burundi turazi ko ivyo bintu n'umugambi ni ntumbero y'umugambi FNL mugabo twe turavuga tuti ikintu cyose kibera ku gihe cyabyo nukuri igihe cyo cyiza cyuko twobikora turafise ibibazo kandi namwe bwe muzi turiko turakemura ivyo bibazo bimaze gukemuka nico kiri mu bintu vya mbere twokemura tumaze kumenya nico twomwita uyu munsi tumuzanye tuzomwita iki incungu yiki incungu ya revolution incungu yo kuyikura mu buja ivyo byose n'ibintu umuntu abanza gukemura kugira ngo byose bishike umuntu azomushingura he hazohamo nimeze gute ivyo byose n'ibintu byari gukemuka imbere yuko ico kibazo cigo kandi n'umugambi twifuza ko kandi turazi ko tuzogurangura uwo mugambi turazi ko tuzogukora